bose ndabahaye ikaze mwisange ntimutinye gufata ijambo hari ikivuzwe mutatahuye vraiment muduge mushikirize iciyumviro canyu. Aba n'abatumire murabizi ko abarundi bitugora kuvuga ico twibaza kubera dutinya amaso y'abantu baba bamvuga gute, ariko twibuke yuko kubaho ni rimwe gusa, sivyo? Kandi kubaho ni né en combien, mort en combien, hama ta vie c'est ce que tu as fait au milieu. Ibyo wakoze hagati hari ico wamariye abantu, hari ikintu wowe waragize abo bantu barumva bati passage ya naka vraiment hari ico yatumariye. Uno munsi hari ikintu tuza kuyaga, abadede hari ikintu bamariye famille yabo kamene. Abadede barafashe igihugu baraciganzira, bariyiba bebe yose barayivida, amahera amadolari imiryango yabo barayitungisha, ariko ubu iyo miryango yabo iriko irahunga Burundi. Ico kintu umuntu ari le plus protégé du pays ariko arahunga, ico kintu ni giki? Reka uno munsi tucige tugitahure tucumve neza, kuko abo badede bariko barahungisha abantu babo uno munsi nibo kera bahora babwira nkuru nziza ati Nyamitwe ariko aragucamwo, Nyamitwe yarungitse umugore muri Etats-Unis, we ntubona ko ariko aragucamwo? Ko yabarungitse ntubona ko ariko akorana n'abazungu? None ubu abo nyene barungitse nabo nyene abana babo babarungitse hanze. Ivyo nivyo tuza kuyaga ko ni giki kinyegeje inyuma y'ivyo bintu. Abadede ko tubona uno munsi complexe zabavuyemwo basigaye bavuga ouvertement ko imipanga bayironse ko bari prêt kuyikoresha. Ni ibintu bavuga ku mugaragaro, ubu nta n'imigambi kirimwo. Kera ni ibintu twabona peut-être mu magroupe WhatsApp yabo bariko baravuga yuko bazodutema, umwe muri bo basaka twumvira ikigongwe akabirungika akavuga ati rabahemwe ibintu bariko baravuga, uwundi akavuga ati hemwe hirya ejo harabaye livraison y'imipanga abandi baridistribuwa mu mbonera kure. Ariko vyari ibintu vyinyegeje. Ubu ni ibintu bavuga ku mugaragaro batinyegeza. Ndabonye ni Chimamanda nawe nyene arasavye ijambo, reka ndamuduze. Karibu mon frère Chimamanda. Donc niko ndavuga nti aho bigeze ubu abadede ntibakicinyegeza ko bari prêt gutemana. D'ailleurs mwibuke neza yuko bagiye muri Kongo bavuga gute? Bavuga bati iyi M23 itashe ibi bintu ngo bizoherera iwacu. Ico kintu bariko bikeka iki ko bizoherera iwabo. Kumbe twari tuzi M23 igiye kugwanya aba FDLR bari muri Kongo. Kumbe abadede bari babizi yuko nabo nyene basaba FDLR. Bama bavuga bati turagiye kubagwanyiriza hariya kure muri Nord Kivu, ahantu mbari à 500 km. Ngo kuko ngo bizoherera iwacu. Nous on ne comprenait pas. Ubu ndi kumwe n'abantu babiri no batatu, Teddy Mazina, photographe, reporter, journaliste. Umwe mu barundi baba journaliste bonyene bamaze gushika muri Kongo, muri Nord Kivu, pa Kinshasa. Bon, nawe nyene yamaze kuhashika ariko mvuze gushikayo pour faire des reportages kuraba ukuntu ivya M23 vyifashe. Nimba hari abandi ba journaliste bahashitse yari mwibanga ntavyo batubwiye, iyo reportage ntayo twabonye. Hama kagenda arakunda kuzatsa cane gose kuri TikTok akagira ama space ijya ntuze mwumvirije ijya mbonera kuri yari kwiravuga ko izotema abantu, yari muri space ya TikTok yakagenda. Chimamanda arakunda kuzatsa gose cane kuri Facebook akabwira abantu ati ibi bintu aya ma discours d'ON aya ma hate speech ibi bintu ni mu bigabanye ntibiriko bituzanira neza. Ego donc nuko nahisemwo abatumire bacu. Hama ikindi ngira abantu batwumviriza mumbabarire introduction yabaye nyinshi ndabona maze 10 minutes mvuga. Nagira ndababwira ikintu kimwe, jewe nahisemwo kuba umurundi, ico kintu mukimenye. Kandi kubganje uburundi n'uburundi nyene kujya nyene mu buzi. Nkiri muto narize mu école internationale, hari abahindi bavukiye mu Burundi, hari abameti, hari abahutu, hari abatutsi, hari abahindi, hari abarabu. En fait uburundi bujya jewe nzi nibwo Burundi je niyumvamwo. Hari abantu peut-être kubera izi ntambara za M23 biyumvisemwo ko basigaye abakongomani plus que bose, ariko mumenye yuko no muri M23 barakira umutembo, bakakira umunyanga, bakakira umuruba, bakakira umuntu wari we wese, Kasayi, abantu bo muri Rubero, abantu bo muri Howele, bose barabakira. Rero hari abantu bumvise ngo watumiye Kagenda, ngo watumiye Chimamanda, baca badugira hejuru. Oya, n'abarundi kandi ndabatumira nyene. Uwanka yangare nta bindi.
kandi mumenye neza yuko ngaha nta numwe ampemba nta numwe ampa itegeko ry'uwo nkwiye gutumira canke ntakwiye gutumira vyagusha vuje cugira space yawe widoge jewe ntaco tuzopfa vraiment kandi tubibane gutyo oya. Okay, navuze menshi akwiye. Kagenda karibu, Teddy Mazina karibu, Chimamanda karibu. Reka ntangurire kuri Teddy abanza duhe update hanyuma tuce dusimbira kuri Chimamanda hama Kagenda. Teddy karibu cyane. Wiriwe Ray. Sije yawe iri uno munsi urabona igenda kuri vers le pire en silence. Mugabo tuganira ejo urazi ko na insisté sur en fait ikibazo cha banalisation du discours de haine. Donc ndagerageza kuvanga indimi muzi ko mbabarira kubera malgré tout na bimwe twagira la fois passée malgré tout hariho abantu batari abarundi batwumviriza kugira ba comprendre parce que la question y'u Burundi iri complexe vangitirayo. Donc je vais faire ma partie introductive en français, mais je suis disposé à répondre aux questions en Kirundi, en Kinyarwanda, en Swahili, en anglais, pour qui que ce soit. Mais je pense que vu turavye ukuntu iki kibazo gikomeye parce qu'en fait bagifata minenengwe tuvuye naho nto kwigira umuhanga kuvyerekeye ibya social media. Bon barankunda gutwenga mvuga ntiyaba ndi umuzungu mba ndi mu expert mugabo ko ndumwirabura ndi mu artiste nukuraba ugize lecture en fait kubera nakurikiranye ico bita le discours du conflit kuva intambara yo muri Congo itangura. Donc je vais faire juste une lecture assez rapide, hein, donc je vais pas être lourd ou long pour qui que ce soit. Et si quelqu'un veut une précision en Kirundi, en Swahili, en anglais, même en Lingala, je pourrais même essayer, même s'il n'est pas complet. Mais bon, je peux répondre à une question en Lingala, mais dans une autre. Anyway. Bon. Ici, en fait, ce qui est inquiétant, c'est que, puisque Chimamanda est là, il y a eu un message qui a été diffusé sur différents réseaux, mais qui était vraiment la caricature, mais l'horreur aussi du discours de haine dans la région. Ici, je voudrais remettre une lecture, en fait. On ne peut pas lire la situation du Burundi en omettant de regarder la région des Grands Lacs. Donc, ici, je vais me limiter sur 3 pays, donc le Burundi, le Rwanda et ce qu'on appelle la République démocratique du Congo, l'ancien Zaïre. Pourquoi? Parce qu'en fait, et je reviens, parce qu'il faut nommer les choses, ce qu'on appelle l'idéologie du génocide ou le projet d'extermination d'une catégorie de la population voyage, ce projet-là bouge de pays en pays. Donc, le projet d'extermination ou qui a désigné depuis les époques pré-indépendance le Tutsi comme étranger à tuer, à éradiquer ou à chasser, cette idéologie-là voyage dans tous ces pays. Ici, ce qui nous occupe, c'est le Burundi, évidemment. Donc, Burundi, encore aujourd'hui. Pourquoi ce space est nécessaire? Ce space est fondamental. Pourquoi? Parce que nos autorités, mais aussi ce qu'on appelle la communauté internationale, ou alors les diplomates en représentation au Burundi, ou les Nations Unies, et tout le reste, ont en 1994 dit « on nous avait dit ça, mais on n'y a pas cru ». Alors moi, je préfère être alarmiste que d'être naïf. À partir du moment où on sait ce qu'est la généalogie ou l'ADN du CNDD-FDD, d'où est-ce qu'il vient, comment il a été créé, dans quel contexte, ce qu'il a fait, son bilan, et les choses qu'il a fait tout en étant, à l'époque où il était encore un mouvement clandestin ou guerrier, qui était d'ailleurs géolocalisé au Congo, donc au Zaïre de l'époque, mais à l'époque de Joseph Kabila, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas.
quand les gens disent on a les machettes, on a le projet, on va vous exterminer. Et l'audio qui a circulé, qui avait été plus ou moins provoqué par Chimamanda, heureusement, parlait, lui, en fait, la personne parlait même de tuer des gens d'Ouganda, du Congo, de l'Est, du Rwanda et du Burundi. Donc, on est vraiment en face d'une problématique où on va nous dire demain, je dis bien, même si à Bujumbura, on exterminait une seule famille demain, les gens diront qu'ils avaient entendu, que ça n'a pas marché, que ça n'a pas été loin, mais on est au courant que cela existe. On ne peut pas accepter, nous, en tant que communauté nationale ou communauté régionale, d'observer, de regarder. D'autant plus qu'on sait que, comme le space qu'on a fait la fois dernière, la guerre arrive au bord du Burundi, aux frontières du Burundi. La guerre a été nourrie, la guerre au Congo, je veux dire, où le Burundi est impliqué. Je vais me répéter, n'en déplaise à certains, dans une entreprise de nettoyage ethnique au Congo. Donc en disant, en fait, le M23, c'est des Rwandais, donc on va ramener la guerre d'où elle est venue. Donc la théorie de l'étranger qui dit, vous dégagez et vous partez. On sait très bien que le président du Burundi aussi a dit, en fait, on va fabriquer des faux Burundais et ils vont attaquer le Burundi alors que c'est le Rwanda. Donc c'est toujours la théorie de l'étranger, de la personne qui n'habite nulle part et qui doit être chassée. Pour remettre les choses en perspective, et pour aller rapidement, on a connu la RTLM. La RTLM, c'est la première radio, c'est au moment où, dans les années 90, la démocratie arrive, la liberté des médias arrive, et l'une des premières radios qui est créée dans la région, en même temps que les radios au Burundi, il faut s'en rappeler, c'est un média de la haine qui a été le moteur principal du génocide. Ce qui se disait sur la RTLM à l'époque, ce qui a été écrit dans les camps de réfugiés par le RDR, donc le gouvernement génocidaire rwandais qui était réfugié dans les camps, Mugunga et bien d'autres dans le sud et dans le nord, en passant par en faisant le pont dans l'opération turquoise qui était menée par la France, les textes qui étaient écrits à l'époque, qui étaient les premiers textes négationnistes du génocide, la présence de Bagosora, avec beaucoup de gens qui ont signé ces textes-là, d'ailleurs, se sont retrouvés au tribunal international, ou alors il y en a encore qui sont en liberté. Ces textes-là se retrouvent aujourd'hui, ils sont devenus des slogans 2.0. 2.0, je dis pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, WhatsApp, Twitter, TikTok, Instagram sont devenus des RTLM modernes. Beaucoup, on a observé tous, et là je reviendrai sur le Burundi, mais on a observé comment la guerre du Congo actuelle, en tout cas la guerre des Kivu, qui se passe au Kivu actuellement, a été alimentée par les médias sociaux. La négation de nationalité, l'accusation du Rwanda, l'invention du Tutsi envahisseur voleur de minerais. Les chiffres aujourd'hui, je regardais encore les chiffres qu'on dit sur Goma, qui sont totalement farfelus, 107 morts, les chiffres qui ont été inventés sur Kichiché ou le reste, que le gouvernement utilise, ça se passe sur les réseaux sociaux. Donc, on a deux catégories de discours de haine pour en venir chez nous. On a ce qu'on appelle l'incitation à la haine, donc dans lequel on retrouve la déshumanisation, les appels, les assimilations à l'étranger, donc les assimilations en l'occurrence au Burundi, au Rwanda, toutes ces théories-là. Et on a l'autre catégorie de discours d'incitation au passage à l'acte. Au Congo, on a eu une catégorie de discours qui ont fait le passage à l'acte, donc on s'est retrouvé avec des gens qui se faisaient brûler en pleine ville, tuer, brûler et cannibaliser face caméra. Mais face aussi à des institutions des Nations Unies, face aussi au silence. Là, je reviens pour reprendre ce que dit le titre de Reynolds, comment faire face au silence. Parce qu'on va accepter de mourir en regardant. Alors, sur le Burundi, tout le monde est au courant de ce qui est en train de se passer. Même s'il n'y avait pas de projet, on sait qu'on est en période préélectorale, même si je ne crois pas du tout à ce qu'eux, ils appellent les élections. Moi, je pense que c'est un scrutin ethno-numéraire.
qui ne respecte pas même la question ethnique puisqu'elle est floue, mais c'est un parti politique qui décide de mener un processus de force pour se maintenir au pouvoir. Et c'est dit, en Kirundi, c'est dit ouvertement. Donc, ce que je voudrais dire, je veux rappeler quelques épisodes. Vous avez connu la notion de Mujeri qui était dite par un président de la République, le président Burundi en l'occurrence. La notion de Kora, Kora qui rappelait au Kora au Rwanda pendant le génocide. On a connu des personnages comme les Kenny Claude qui étaient tolérés mais même financés par le pouvoir local. Mais on sait très bien que si, par exemple, il y a 10 ans, donc en 2015 et un peu après, sans la vigilance de la société civile et le militantisme, la dénonciation, il y aurait eu des crimes de masse. Et il y en a eu pendant un moment. Je me rappelle, entre le mois de mai et le mois de décembre 2015, il y a eu quand même, le gouvernement tuait à tue-tête, jusqu'au moment où ils ont inventé la formule, entre guillemets, de Kamwe Kamwe, qui a débouché sur les disparitions forcées dont le projet d'Odessa parle. Donc, je vais me limiter là, mais c'est de dire ceci. Qu'on ne vienne pas nous dire encore une fois qu'on ne savait pas. Ça, c'est un. Deux, je pense on peut désespérer de la qualité des institutions burundaises aujourd'hui, mais je pense que toutes les personnes qui sont là, qu'elles soient civiles, militaires, politiques et autres, même si je pense que le CNDD a créé une forme d'érosion de l'intelligence, érosion de la raison au Burundi. Et je ne vais pas encore une fois citer ou donner exemple des différentes sorties médiatiques du président de la République. Je pense que les gens doivent ouvrir les yeux et savoir qu'on est en face d'un danger. Quand on a quelqu'un comme Gelas Ndabilawe comme deuxième personnage de la République, ça veut dire que s'il arrive quoi que ce soit au président de la République, c'est Gelas. C'est un personnage comme Gelas qui est complètement à la masse. Et là, je le dis sans équivoque. Et ce n'est pas mon rôle. Moi, je le dis en rôle d'observateur ou d'activiste ou de photographe ou de spectateur de ce qui se passe. Si vous reprenez le discours, les discours de juillet, je pense c'est 16 juillet 2016, si pas plus, je peux retrouver, quand Ndabilawe parlait du Rwanda et quand il utilisait le terme d'assolidamo, etc., quand il disait que sans l'aide des Nations Unies, le FPR n'aurait jamais pu arrêter le génocide, quand on a des personnages comme ça, on sait face à quel danger on est. Donc, il relève de la responsabilité de chacun, de moi, de Reynolds, de tous les amis qui écoutent, de se rendre compte que demain, il est possible qu'une catastrophe tombe sur le Burundi. Je ne suis pas alarmiste, mais tous les éléments sont réunis. La déshumanisation, les appels à tuer, l'assimilation des Tutsis au Rwanda ou à la menace rwandaise, la théorie de l'étranger, du fait que tous les problèmes viennent de l'extérieur. Et pire encore aujourd'hui, et là je m'en tiens encore une fois aux propos de Maxime Prévost et à la Belgique, qui a prétendu que le Burundi était un élément stabilisateur. Tous les pays étrangers, mercenaires compris, sauf s'il y en a d'autres, qui étaient à l'est du Congo sont partis. Et seul le Burundi reste et donc il alimente la guerre. On peut compter aussi la MONUSCO qui se trouve, elle, qui a déplacé son centre de coordination conjointe et des opérations avec les FARDC maintenant qui se trouve à Béni. Mais c'est les deux pôles qui poussent encore à la guerre au lieu de pousser à la paix ou à la solution pacifique. Donc, je passe la parole aux autres. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, mais le plus important, c'est de dire que personne demain ne vienne nous dire qu'on ne savait pas. Moulakouz. Ok, merci Teddy pour ton intervention. Teddy avuze ati ejo n'ejo bundi comme dufise abantu bonyene basigaye biyemangira ko barose imipanga ko bari pre gutema uwasigaye wese ati ejo n'ejo bundi ntagire umuzungu n'umwe azoza kuvuga ngo on n'a pas su ngo ntavyo twamenye ngo barabivuga tukibaza ko ari inkuru nkuko byagenze muri 94 canke igihe cyo kwaba Idi Amin yica abantu benshi cane akabamara voilà ntihagire uzoza kuvuga ko atavyo yamenye vraiment yego hariho umuntu yanditse ati izi nkuru muguma muvuga yuko abadede bamaze iminsi bagenda
nibaza ko atavyo muyobewe dufatiye no kuwahora atwara kirya kintu ca droit de l'homme co kuvugira imbabare CNDH yaragiye nawe nyene ariko hariyo abaheruka kugenda nibaza ko iyo nkuru nayikuye kuri Kagenda karibu cane gose turaguhaye ikaze. Murakoze cyane Renold kandi Ego ndabashimira kuri iyi space yanyu. karibu gose kandi natwe turagushimiye ku maspace wowe ukora kuri TikTok yo gusensibiliza. Kagenda wambwiye yuko hariho imiryango ine y'abadede semaine passée yagiye muri Tanzania bavuga ngo bagiye mu rubanza iyo miryango ine yose nta numwe yatashe baciye bacomoka. Ego urumva en fait tout d'abord imbere peut-être yuko mvuga ivyo onye ndashaka ngire context nka kurya Teddy yayigize mugaje ndaza kuyigira mu Kirundi. Twebwe je na Chimamanda turagira kuri TikTok kuva lundi gushika vendredi ama live yo kugira tugire éveil de conscience surtout kuri génération Z aba bana bavutse bafise 25 ans 26 ans bavutse les années 2000 les années 2001 2002 kuko ubunye nabo barakuze n'abana bafise 25 ans twasanze ari abana tudabora b'abajene batazi ikintu na kimwe kiriko kiraba mu gihugu n'abana bibereye mu birori batazi histoire iri kwiraba kandi bari indani mu Burundi. So rero benshi baratanguye kuba interesse ni vyiza tumaze amezi abiri tubikora. Ikindi nashaka kuvuga ni ikintu kijanye n'irya video wa postinze washizeko urya Maslow ariko aravuga bijya bintu vy'imipanga ndashaka nayo ne kugira d'abord context gatonya kuko nivyo bindi vyaba mafamiye ariko aragenda Tanzania niho naho ne vyavuye. Imbere ya Maslow imbere yuko aza hariho umumama yaje atubwira témoignage yabaye l'année passée ariko aravuga ibintu bijanye n'amakontenere 40 yari yaje kuri Port de Dar es Salaam Tanzania. Ayo makontenere 40 yategerezwa kuja kuba shipped mu Burundi hama baca baratanga igiturire kugira ntaze kuba checked ntaze kugurugwa arengane gutyo nyene. Jero ndi turiko turavyumviriza kuri live twaramubaza ibibazo none ayo makontenere kubera iki yabatanga igiturire arengana atabaye checked. Acara tugaye ko hariho umukozi rero umwe yagize intrigue aragenda arabomora igufura rugurura ikontenere imwe baca basangamwo imipanga mishasha iriko n'amanimero doseri basha imipanga mishasha atakintu kimwe irakora. Uwo mukozi abibonye aravuga ati ibi bintu ntibishoboka iyi mipanga igiye mu Burundi gukora iki bintu nibiki ibintu baca barasaba urusha gukugurura amakontenere yandi asigaye basangamwo imipanga kandi izo kontenere zaragiye zaje l'année passée. Amaze rero kuvuga ivyo niho Maslow yaciye aza. Maslow rero atangura kuvuga bijya je ncagoma ndamubwira ati iyo mipanga muriko murakarisha niho yacaye atangura yo kuvyemera avuga ati imipanga turayifise kujya namwe ngo ababirigi bayibahaye muri 72 ngo natwe ubu ni turu yacu barayiduhaye. Yabivuze Chimamanda yumva turi kumwe turumigwa aravuga ati tuzobatema ngo abatutsi ngo bari kuri liste ngo bobo ngo bameze neza ngo turabazi ngo basigaye mwese ngo akazokakaza tuzobakata amazuru. Mwaravyumvise mwese akora bivuga twebwe turumigwa turabura aho dukwigwa arashiramo n'ibitutsi byinshi tutashoboye gushiramo hajya anye mugabo ivyo byose tubivuga kugira twabipartaja kugira mu vyumve yuko sans même faire des recherches bonyene baravyivugira yuko barindiriye ko ifirimbi ivuga gusa nayo imipanga yonyene yaramaze gutangwa kandi bica bikonkorda nayo makontenere 40 uwo mu mama yarahejeje kutubwira. Bon ivyo bitihwe hage turiko turabandanya rero mu yindi live niho hace haza uwundi mugore yari yaje muri mariage rero acara tubwira yuko hariho amafamiye ane yamenye y'abategetsi baba abagore b'abategetsi bari kumwe n'abana babo baje muri mariage hama bonyene barivugira yuko batazosubira inyuma kubera mu Burundi hariho ibintu biriko birategurwa babivuga mu migani mugabo ukabona neza yuko abo bana baje biteguye izo famiye zaje ziteguye kudasubira inyuma. Tanzania iri kwirugururira imiryango abamambiro muri CNDD kugira bahunge ico bariko barahunga nta muntu numwe akiza
kumbaza rero Renorde ngo mvuge amazina, ivyo ni ibintu abadede bagize iminsi bakoresha kugira badiscredite ivyo abantu baba bariko baravuga, ama analyse baba bariko baragira, bakavuga ngo vuga exactement ngo XYZ abantu ngo bahunza baribo. Tout ça ce sont des pièges. Ivyo bintu abadede n'imbombo bakora je ivyo twego kuri TikTok twe nibikora. Ico tuca dukora cyo tubaha confrontation, tukababwira ati nawe namba ufise ama preuve ko bagihari bivuge nawe. Tugire confrontation ngaho bivuge. So je rero sinobabwira ngo liste ngo y'amazina ngo niyi kuko ivyo sivyo narimwo. Twebwe duhoriya l'information, abashoboye kuyiverifya bakayiverifya, mugabo nta kibuza yuko information itangwa. Sinzi yuko nogereza ngaho ku byo wambajije canke nimba hari ikintu ushaka ko mbandanya nokivuga. Ego je numva bikwiye kandi nivyo abo bivugisha ngo tubavuga rero, ahubwo n'inkozi z'ikibi baba bashaka kuja kurondera uwo yahungishije abantu kugira bamutoteze, ntihagire n'uzosubira guhungisha biwe, kandi abo bahungisha nyene abantu babo n'abantu ahubwo ce sont des signes du temps. Ni nko kubona igicu kiriko kiraza ukavuga uti burya imvura igirigwe. Kuko nkuko nabivuze muri introduction, abadede ntibahunze ubukene kuko nibo biba igihugu. Iyo miryango yabo ntiyohunze yaba ari question y'ubukene, ariko bahunga ikindi kintu ou eux-mêmes ne se sentent pas en sécurité. Ikindi kintu peut-être nashaka kongera ko reno peut-être utamajije. Ego kagenda, ego. Naco ne cavuzwe cyane kuri TikTok ni ikintu kijanye n'amadeshe y'abantu babicanyi turiko turaronka mu Burundi kubera ama conflit ari muri Est du Congo. Mu Burundi hariko haraza interahamwe. Mu Burundi hariko haza abawazarenda aribo bamayimayi bajya abantu. Nimbonera kure zuzuranye imipanga. Hariho nibivugwa yuko ujya muzungu yari yatwaye amafaranga mu Rwanda kuyatanga, ubu unya ari mu Burundi bariko bagira inama awiklo na CNDD FDD nabo bicanyi ku bintu bariko barategura tamuntu ntumwazi. Tout ça ce sont des spéculations ziguma zica kuri TikTok, kandi mbona neza yuko il faut faire des enquêtes pour savoir si ça c'est vrai. Kandi nitugira ubwoba bwo kubidenonsa ibi bintu. Mu Burundi hariyo interahamwe n'abantu bicana batagetinga izuru. So ibi bintu ni ibintu biriko birugururirwa n'igihugu cy'u Burundi, barabugurura bakaza bakabahereza amakaranga muntu, bakaba barundi bakiyemfiltra muri twebwe. Umunsi hazovuga ifirimbi bace batangura bica abantu bavuga bati raba ivyo M23 canke Leta barabaheje gukora kandi ari bo baheje kubikora. So ibi navyo ni ibintu biriko biraca kuri TikTok bavuga ati denonsa ibi bintu muvuge yuko mu Burundi abawazarendo n'intera hamwe zuzuyeyo everywhere. Murakoze cyane. Ego cyane kagenda, urakoze cyane, ahubwo kugira iyo cri d'alarme abariko baratwumviriza bamenye yuko kagenda ari yansavye kugira titre ivuga iti imipanga irahari basigaje kuvuza ifirimbi. Ndamubwira nti ico kintu abantu bava bacakira ukuntu, reka mvuge nti ahubwo iyi silence twumva niki ko twese tuguma turonka ama message. Je personnellement naranse ama message menshi kuri WhatsApp y'abantu bambwiye bati nariko ndayagana naka yari yaje kuramutsa madamu acambwira yuko muri quartier wabo bariko baradisibwa imipanga. Hariho n'ibintu nigeze kwa partage nanje il y a quelques mois, ama screenshot y'ama message que je recevais. Et dernièrement aussi j'ai reçu ama message y'umuntu ambwira ati butari tubarize ayo manama ariko arabera igitega yabo banyamahanga hamwe n'abadede donc aba généraux. Nibiki biriko biraba. Donc namwebwe nimwishire à notre place. Uronse ayo ma info wocugumuru unumye uzineze ko ari ibintu ki risque do nyene gukwega karambaraye mu buzima bw'abantu. Nuko reka nakire Chimamanda, mwaramwumvise muri audio wa muntu yiyita Maslo ariko aravuga ko azotema abantu. Chimamanda aramubwira ati ivyo bintu uzopfa utabishitseko. Chimamanda karibu cane gose. Murakoze sinzi ko munyumva. Turakumva neza cane gose. Karibu. Murakoze ndabashimiye.
ngira ngo hano rashobora kuduga ku ijambo hari ico ego Chimamanda duga ku ijambo nta shida duga directement. murakoze cyane. Icambere hano mu bintu je nkunda kwibandamwo murabizi nahora nibanda mu bintu bijanye n'ivyo ijambo ry'Imana. Mu nyuma yaho ngenda ndabona ibintu rimwe na rimwe birimo bikorwa atari vyiza kandi tudashima nkuko dusanzwe tugenda turahanura mu buzima butandukanye. Je nta nubwo n'umunyepolitike nta nubwo shaka kubibamwo, ariko ndakunda guhanura abarundi bene wacu hagira ibintu baza barahindura. Rimwe hari abantu bazazamuka hano bakambwira ngo ngurumva wewe ngo witanije ngo kuko bavuga ngo ndumututsi ndiko ngo ndumuhutu ndiko babifata, ngurumva ngo wifatanije ngo n'abatutsi baraba ivyo je ntabwo birimo kubera ko nta mututsi nta muhutu imbere yanje. Nimba bafatira ku izuru muri za Nigeria muri South Africa hari abantu bafite amazuru manini arenza yiwanje ntabwo bitwa abahutu cyangwa abatutsi. Ibi ni ibintu by'iwacu ngaho i Burundi hamwe ni Rwanda. Now je ntabwo mvuga ngo yego narabonye imipanga barayizanye, ntabwo mvuga ngo yego narabonye ko batanguye kwica oya, ariko ngira analyze nkabikomparinga hamwe n'ibindi nkaca mbihuza n'ivyo ndiko ndabona kandi numva nkasanga bya bintu tubikofrimize ni nkabyo. Reka ntanga karurero ku kintu ca mbere. Murazi ko ngaho mu Rwanda hariho abo bisi ntera hamwe. Izo ntera hamwe murazi imyitwarire yazo. Wasanga izo ntera hamwe harimwo abana bakiri bato babahaye inkoni, babahaye imipanga, babahaye ibiti vy'inkoho, babahaye ibitandukanye, amaririmbo baririmba, abantu babita inyenzi, bariye babita amazina aciriritse, babagereranya n'amasazi n'ibintu bitandukanye. Kugeza aho izo ntera hamwe wasanga zitwara nk'abasazi. Ukamenga n'abantu bariye amavubi mu mabarabara, biruka uko bagomba, atakintu bagera umutwe. Tugaca tugaruka rero iwacu naho i Burundi ngo tubihuze n'ivyo bintu. Ugatusanga hariho urwaruka rw'imbonerakure. Je ntabwo mvuga imbonerakure zose nimbi hariho biza, ariko hariho benshi ubwo rwaruka rwitwara nk'abasazi. Ejo bundi mwarabonye ngaho umugabo ayoboye imbonerakure umenga hari Muramvya yasohoye video yambaye inkoho y'igiti. Umugabo yambaye exactly ntabwo ndi byaba mu Rwanda byazantera hamwe afise inkoho y'igiti, ariko avuga ngo ubutazotora CNDD-FDD abararondera ahantu ahungira. Ubu umuntu avuga ngo umurundi atazotora ahunge, ariko yirukana umurundi mugenzi we arimo ategura iki? Tugaca tubona yuko hariho bamwe bimwe bavuga yuko bicwa nivyo kuko utemeranije nabo baca batangura kukwirukako bakakomora. Uyu munsi usanga bamwe bafise amahiri aririmba indirimbo ngo tuzokumesa, bamesa ndo umurundi ku murundi ngo bazomumesa, uwo batavyumva kumwe ngo bazomumesa, uwo batemeranya bimwe ngo bazomumesa. Ibi bijanye n'ivyo bwoko je ni mu magurupe yabo amwe ndabona ngaho ukumva bari kwambira ngo ntabwenge ugira ngo barya ngo tuzobakorera ko nabene baratumaze. Fise n'ivyemezo izo message narazitanze ndazipublika amanumero yabo, ariko naravyerekana bariko barabivuga n'amagurupe ngo kedekana ngo twakoreye ngo abatutsi ngo kandi gatobasha ahubwo iyo twongerako numero zirahari. So nimba naratanze numero zabo bantu bariko barabivuga, nimba koko leta yacu ibintu itabishigikiye yariko bashakisha ikamufata ikabafunga tukabona yuko yabapfunze, kuko igihugu kirimo itegeko hakora amategeko ntabwo hakora ari mu jambo. Naho tugifatiye kuri ico kintu nyene urabona yuko i Burundi kenshi na kenshi n'abantu babibugwa muri ibi babibugwa nk'ivyo byo muri Kongo bijya bagiye muri Kongo ntabwo bavuga yuko ngo bagiye kugarura amahoro, bagiye kugwana ngo nababandi bitwa ngo n'abatutsi niko babivuga ngo umwaka ni wa mututsi. Kubera iki bavuga ngo babandi bagira imyigaragambyo muri 2015 ngo bagiye guca muri M23 ngo baje gutugwana. Rero ngo bijya ngo riko bikugwa ngo n'abatutsi ivyo bari bivuga ku mugaragaro izuba riva ngo nibo baje ngakudutera ngo mugaba niyo bagaca bavuga bati niyo bihenda bari abatutsi bagaca muri M23 bakaza ngo bayogoze Burundi natwe duzoca tubaja mu tubatemagure n'ivyema cy'amapfuvu turafite. Nta kintu jewe nakora ndavyerekana ngo leta yacu agira ikintu ikora bino bintu bihagarike, agomba gusabwa ngo rego twogufata twokwica ngo twogufata twokwereka kandi turiko tubabwira vyo, ariko akanyuma ngomba kurangiriza bavyanka bavyemera mu Burundi bazogwana. Ndavuga impamvu urabona aba bayobozi bacu b'u Burundi nta muntu bagemuka, abaganga bama bomutse bahunze, abantu baguma bomuka bahunga, abacamanza bahunga, mu bashinga amateka nuko nyine baguma bahunga, abarundi bagenzi babo kubera kwirukana ko na bamwe mu mbonera kure baguma bahunga. Umuntu wese aguma ahunga ava mu gihugu ava mu gihugu, nta barundi bazokwemera kuguma bahunze hanze y'u Burundi
hazogera igihe barambirwe bavuga bati tugomba gusubira iwacu kuri gakondo yacu mu gihugu cacu. Ivyo bavuga ngo nimuze tugwane ngo twe ngo tubereke ni umurundi azobereka rwana ku murundi n'amaraso azoseseka. Turahanura abarundi hamwe n'abagize leta y'u Burundi bicare bino bintu babikemure, kubera ko batabikemuye hakiri kare bazobura ikizokurikira. Akaba ari ikindi kibazo mufise muze kumaza aho. Thank you. Ego, merci beaucoup Chimamanda. Abariko baratwumva, iyo screenshot avuze narayibashiriye ko ngaha nyene kuri Twitter hariho umuntu ariko arihayagiza ko habaye genocide muri 93, ahubwo akavuga yuko itabaye bikwiye ko hapfuye bake, ko bari gukora nyene akantu gasukuye, akavuga kandi yuko bari pre kubibandanya. Uyu Chimamanda mubona baramurembeje ngo nuko atabashigikiye mu bube gito bwabo bwo gushaka kumara abantu. Hama ibi vyuko bazoca birara mu bantu batewe, nkuko umenga nta murundi numwe ashobora kuza kubohora igihugu nkuko Dede yayigize baza ngaha kutwigamba ko ngo carabavunye. None nta wundi murundi covuna kugira kibohore. Bakaca bavuga ngo oh, tuzoca dutema abo bantu bose basigaye. Rero ukaburi mu Burundi uriko urumva ibi bintu, ndakubwiza ukuri ushobora kuba wipfuza ko bitoba, nanje ndipfuza ko bitazoba. J'aimerais avoir tort. J'aimerais yuko Chimamanda, Kagenda, Teddy Mazina, Renaud, twese abatwandikiye baturungikira ayo mapreuve, j'aimerais ko boba baratubeshe. Ariko ndababwiza ukuri. Nahanyu kwiyumvira mukaraba. Je nuko ngira ntangure kuduza abantu bapoza ama question abashitsi banje. Ariko nibi ndababwiye nti nous allons vers le pire. Ariko iyi silence irarengeje, ukaba ufise umugenzi akiri mu Burundi, mukaba mufise umuntu ashobora kubibira ibanga, nahanyu kuraba ukuntu muzobigenza. Eske muzotega izosi mutega itama babatemagure mwese babamare? Ivyo ntavyo nzi. Je sinobabwira ngo kora iki canke rikiki, sinzi ico nobabwira, ariko ntimuze muvuge yuko umuntu atari yarababuriye. Kandi mwana ashaka imbonera kure none ntimuzibona ivyo bariko barakora. Mubona umenga basa n'abantu. Je sinzi Teddy ariko ntiwagira uvuge. Oui, oui, Nagomba, juste avant les questions, complèta. Mugabo, j'ai une analyse comparative, parce qu'en fait, il y a vu Burundi, c'est problématique, en fait. Kubera abarundi bibaza ko magogo babayemo ari ibintu bitigeze bibaho. Muri 63 ni nabanibuka neza hariho ikete Kayibanda yanditse igihe abo biti Nyenzi bari bahungiye Burundi, d'ailleurs bateye benshi baje mu Burundi ya attaque de Nyenzi. Ari kumwe en fait état-major y'u Rwanda yari ifiswe n'ababirigi pour l'histoire, hein. Colonel, je pense colonel Legiste qui yari administrateur militaire, c'était le seul qui existait dans la région. Kugira ngo ahashe iyo leta y'abatutsi igihe bagira ico bise révolution. Hari kete ntuze Kayibanda yandikira abaguverineri n'abaministre n'abachef b'amakambi ababwira bati nimubareke batere abari mu gihugu bazosanga twabamaze. Ni kugira complete ivyo yari karavuga Chimamanda, abantu bavuga bati ni muza ariko nta muntu muzosanga. Ivyo bintu byaravuzwe n'abagosora wenyene nawe nyene. Bagosora avuga ati bon, je vais préparer l'apocalypse, donc naho muturusha ingufu militairement canke FPR kiyagihe yari imaze kubagondoza kugira bemere gusinya, yavuze ati nta muntu muzosanga, kandi yabaye ya genocide bakoreye abatutsi muri Congo. Pour ma petite histoire personnelle, hari umuntu tuzinanye wo muri aya ibyo bita ama société civile yo muri Congo, mugara abantu en fait bintera hamwe techniquement yampamagaye ambwira ati mbega wibaza yuko abantu babo mu association yacu M23 izogira iki bagira? Ndamubwira ati jewe ku bintu ndayizi ko abasivile utafashe ingoho ntacyo bakugira, nta problem. Hamarambo yatuvira kwiki uti ibi bintu biriko birovyumvira kwiki, kandi ariwe munyegoma. Ndamubwira nti nta muntu azosubira kwicwa canke ngo aribwe mwibarabara kubera ubwoko bwiwe, yaba umubembe, yaba mu Ruba, yaba umututsi, yaba umuhutu, yaba umunande, umunyanga canke umuhavu. Arambwira ngo abandi mu zindi ntara wabiyumviriye. Ndamubwira nti niba bakora ko bajya abahungu bazoza kubakingira. Donc iyo menace yo kuvuga ati nimwasaba agateka kanyu turabamarira imiryango yaramyeho. Elle n'est pas burundaise, elle est dans l'idéologie du génocide abantu bagwanya.
akantu ko gusoza kugira abantu bashobore kubaza. La fois passée, j'ai insisté sur la lutte révolutionnaire et contre une entreprise de nettoyage ethnique, en fait, Neva, où le président général Evariste yagiye kwishoramo kuja kugerageza kwirukana abatutsi bose bo muri Masisi, abatutsi bo muri za Nord Kivu no kumanuka n'abahema batemagurwa hariya ruguru turi gusubira hepfo no muri Sud Kivu abanyamurenge et tout le reste. Ugiye kuraba ugize monitoring ukaraba inyigisho zitangwa n'abasirikare ba M23 hari ahantu ejo bundi akamina n'imbaraga inzahabu yarake iri yarake Albert sizo ukuntu ba M23 yagize changement hamwe bahindura bataliyoni bakazana iyindi canke kompanyi baca barengera ku bantu bakorana nabo canke b'abatutsi barabica bisha abantu nka 3-4 hama abandi 9 barabura irenge. Afande Julien ari batwara akarere araza arababwira ati twe twaje kurwanya ideologie y'ivangura, yavuze ati discrimination, ati ikitugenza intambara yacu nuko umuntu wese agira uburenganzira, ati ababikoze turabafata kandi bazohanwa kandi uzosubira amenye ko atazoducika. Ico ni cyambere. Bumvirije yandi ma video abantu nka Bafande Mandela hari ma video yagiye arasohoka ari celebre nivyo bigisha. Ejo bundi G5 wabo ari chargé de l'échange, d'éducation des populations, parce que nico kibazo dufise ni ndero bijya bintu umuntu afata umuntu yambara inkoho y'igiti kujya bivuze Chimamanda akabwira abantu ngo utazotora president Neva ngo arabiyahungira cyangwa tuzomumesa cyangwa tuzomumenagura kumwe bagenda barabiririmba. Afande Sabimana yaravuze ati ushobora gusiba mu bikorwa rusange, ushobora kubera wamenyereye kwiba kubandanya wiba mugabo tuzokwigisha kugira umenye gusodera itunga ry'igihugu atari kuzosubiramo ibintu bitakwira. Agenda aravuga bimwe yita abantu inzoka zo kwica n'ibindi, ati inyisha zoduha nazopfa yibagiye mu buzima, tuzomuhana duhashije. Niyo ngwara turwaye i Burundi ntidushobora gutwagwa na leta ariyo iri inyuma yabaye umuzarendo igacika intera hamwe ikarengera igahishira cyangwa ikemera yuko mu gihugu abantu bashobora kuvuga ko bazomara abandi. Kugira nsoze kugira abwira abantu ubu intambara igeze ku bupaka kandi uvirizovamwo bemera banka uvirizovamwo ko ni muri Kongo. Leta y'u Burundi nico gihugu cyonyine gisigaye muri Kongo, n'aba South Africa n'aba Malawi n'aba Tanzania batekeye. Abariko baravuga ngo bariko baraza bazana Black Water ibizoba byose bajya bahungu bari wabo ni gakondo zabo, baba abanyamurenge baba abanyamasisi baba abakongomani uko bari l'armée révolutionnaire congolaise uko bari kose bavuga bati aha ni wacu, aba bantu ntacyo bafise bakora. Twosaba yuko abantu baba magabo kubera naho hatoba catastrophe canke intambara yeruye bazociza bazokwica bazohonyora canke bazoziza ubusa canke bazodusukako intera hamwe badusukemwo umuzarendo badusukemwo FRDC badusukemwo nimbonera kure muri ujya muji puisque iyo ntambara yegereye umuji. Donc ni kugira abantu bakanure abasirikare biwacu nibaba ndibaza ko bakiriho kandi harimo abashinga ndahe muri nibakingira abantu ukora abantu ntibashobora kubandanya bazira ubusa bazira indaza abandi abatunze abana babo bazobahungisha abafise amafaranga mugaba bakene canke abantu batagira uburyo uno munsi bwo kugira aho bahungishiriza abana bazoribwa canke bazokwicwa canke abagore bazosambanywa n'abo bantu bazokwinjira. Ndizeye ko ivyo mvuga bitazoba mugabo tous les éléments sont réunis. Donc reka ngarukire ngaha hama abantu bagende barabaza mugabo tureke gukora politique politicienne y'abantu bavuga ibintu batadudurira ko situation. Donc l'essence n'ikibiriti biri kumwe hasigaye gusa ko badomeka. Murakoze. Ego nijya mbonera kure Masolo yaravyivugiye ati turindira igifirimbi imipanga turayifise. Ikindi nababwira Dede burya ntiyagabanyije kwica baramaze abasenere
baramara abantu bose banavyita safisha ibindi bavyita kamwe kamwe donc umugambi wo kwica wowo ni kawaida haba amahoro hataba amahoro umuntu yigwana ko atigwana ko baguma bica gusa nyene ngira ivyo nivyo vyo kuvuga ati mukihenda mukihagarara ko mutemeye ko tubakati zosi mutigwanye ko ubuhoho tuzoca twica bose nkuko umenga ntibari basanzwe bariko barica numva umenga abarundi vraiment sinzi mugani wa Teddy kubona tugeza aha tukiri bazima ni chance nyinshi cyane gose twaronse imana yaradutabaye yaradukijije reka nakire Diane apoza ma question abashitsi banje hama tubandanye merci. Ok, bon après-midi, bonsoir, bon, nous hari un peu de bruit, ngabo mbabari. Sigaye ninya no kubaza parce que baba bariko baravuga ngo ndatera urwamo rwinshi. They know. Devra mbabari, baba bariko baranyutagiriza ndatera urwamo. Bon, yego ndiko ndakumva. Urumva Teddy yavuze ngo je préfère être alarmiste que naïf. Muri Espagne, abatazi ko muri Espagne, muri mu mapayi espagnol harabaye mu misi heze umwana yapfuye yicwa afite pressentiment yuko bahava bamwica sivyo. Iyi ni histoire nzoyishura kuri Twitter ejo nico gituma igihe wumva hariho une certaine alarme yuko ushobora kuba ikintu ni ugukoresha intuition hama ukagerageza kuraba na lampu urimo siko bon ndashaka kubabaza ikintu kimwe n'igihe umuntu yabaye vice president nka Sindimo ashobora kubahuka akavuga nk'ibyo yavuze mu minsi heze eske hari ikindi kintu turindiriye ça c'est un Chimanda ndamukurikira kuri TikTok n'uyu unye Kagenda ndabakurikira amaspace abamwe hari igihe ngo kuri Twitter nibaza ko nayo kugera inose ibintu biriko biraba si ibintu byo gufata mineneza sibyo. Ikibazo dufite twebwe muri opposition donc je nibaza ko ndi mu opposant je pas nta mugambwe mfise nta namwe nshyigikiye ndamacinga na MCD sindayinjiramo ndafite ibintu byinshi bon ndiko ndaraba ahantu nzokwicara mugabo hari igihe haba ibintu wowe nyene kwikestion ukavuga uti why ndiko mvuga kweri iki opposition ikibazo dufise muri uyu mwanya nuko tutari hamwe sino ibintu byose sende diriki irakora iravuga ayo ashaka nuko azi ko twe tutari hamwe sibyo nanamye ndabivuga no kuri X ukiyoze kubona ko dufite effort nini ibi byose ntabyo batubwira sibyo daba ayo ma message twuma turiko turatanga c'est pas alarmant kuri CNDD c'est pas du tout alarmant kuri CNDD kuko umwanya opposition itari kumwe hamwe no turacavuga ibyo dushaka turacica abo dushaka nta bantu bafise force bafise mugabo ibi turabizi yuko ibintu by'imipanga ibintu by'abantu bashaka kwica abantu ibintu bo bagize tekinike kuva no mu babanyi kuva kera haheze nk'imyaka ingahe bakontorora amakaye abantu turi muri opposition ntabyo tugeze tubona ko ari ibintu très alarmant donc barakoreshe communication ikomeye barakoresha no kugura abantu ubu rero ikibazo rero nshaka kubaza Teddy Chimarant na Kagenda ni kubaza bati mwe mukurikirana ibintu cy'ukwe mubona yuko twebwe ubu kuri iyi saha abantu ko turi muri opposition dushobora kuvuga twakoresha ubuhe bubasha kugira dutangure kurwanya naho unye bari muri campagne parce que unye bari muri campagne c'est-à-dire natwe rero hari indi campagne tugize gukora bo duhanura iki parce que ubu ni umwanya ubwira ntuzukora ikosa muri 2025 ureke kurwanya CNDD nama ndabikora muri izo donc nshaka kumenya ikintu twakora parce que ubu nukubavirira ibi byose by'imipanga by'ibiki babitegure mugana natwe turashobora kubyica
mugabo igihe hariho amaparti menshi ya opposition umwe wese yitwara uko yishaka ntabwo tuzabishobora tubwiza kuja hamwe icyo rero ikibazo ni cyateye sinzi ko nabagize ikibazo cy'ubwitasi mugabo muri uyu mwanya ikibazo cya mbere ni uko mwe mubona umuntu yubahutse nka kizima bakavuga nk'ibyo avuga bakavuga ibindi byose ariko bavuga ayandi maparti mubona tuja he mubona ni iki twe twakora murakoze Ray, no kwishura rapidement. Oui, ego, reka mpesize ikintu kimwe, ni murabe mwese ngaha hejuru nanditse ni mwijambo yashikirije ejo bundi Neva yagize ati hari abavuga ngo nta bigwanisho mufise ngo ngo bigwanisho barazi ivyo arivyo. Ico gihe hari muri février za 13 hari ca gihe Bukavu yagira ifatwe. Neva yari yabibonye ko igisirikare ciwe kigira gikubitwa. Ico gihe yari ko avuga yuko agira generalize intambara. Aho rero hariho message nari narose kuri WhatsApp umuntu yambwira ati hama by the way Ray twari ko tuyaga ibindi bintu ati story ya distribution de machettes iyi ishize mu gasho wa mu journaliste Sandra ati j'ai eu une visiteuse aba hajya bon narahafutse kuko hari guhava hamenyekana yambwiye ko imbonesi bazihaye amabayonete monstre genre zimwe za Rambo je suppose ko yambwiye ko uwo yayisanganye chez lui ngo naho yari bwayibone ngo yo kuzokora hageze umugenza acambwira ati urabwira Pasi ya active ses sources il y a probablement de la matière voilà donc ibi bintu byuko hatanzwe imipanga byaravuzwe j'ai eu des amis babinyandikiye et là uyu niwe nashoboye kugira screenshot sans trop montrer les détails kugira ibihume nibave bimufata bimukorere nabi donc nuko ibi bintu two turababwira si ibintu twipfuza ko byo bashikira ahubwo tubibabwira kugira ntihagire n'ikintu na kimwe kibashikira ntihagire n'ubajye ugwara nuko mumenye ibyo mubayemo donc Teddy Diane yari yagupojeje question sinzi ko twokwakira Ferdos hamutume wishura byose cyangwa mwishura amace twakira Ferdos reka nyarutseho gato okay reka ouais bon en fait si tu veux kwishura après Teddy ego bien sûr sinzi yari yavuze akantu kuri sindi mu mugabo sida ko kubera ibyo yumvira yarabivuze kandi nawe muramuzi ikintu kiri constant yo gukora iri fondamental en fait tuvuga nkaho Bujumbura yo barimo abantu bari batari kumwe na CNDD-FDD baba ba SNL canka baki abatutsi de manière générale nubwo hari abatutsi naho hari abatutsi benshi bari muri CNDD-FDD bamwe d'ailleurs ni bamwe bavuga batanguye gufata indege biruka canke bahunga harimo n'abahutu barafunga d'ailleurs ibyo wacu bantuze babahungu bari muri CBR hari bamwe bahungiye Buraya batunye musi bitanda bariko basabazi anyway hariho phénomène psychologique iri fondamental yo comprendre en fait état psychologique turimo twese ukuyemo aba bantu bamwe ba société civile batigeze badohoka kuva 2015 bagumye bahagaze murabazi d'ailleurs babizira batukwa badatukwa mugabo batahagaritse kwandika batahagaritse gutabariza batahagaritse gufasha n'abantu mu media abandi bantu ihonya ry'abantu sivuze ihonya bwoko ihonya ry'abantu muri 2015 n'imyaka yakurikiye habaye traumatisme iremereye cyane haba mu gisirikare haba mu gisivile haba muri société civile haba mu bantu ruguru haba mu migambwe hari abantu benshi tutazomenya igitigiri cyangwa tuzorondera ibitigiri tuzobimenya dutebye donc hariho traumatisme muri société donc kugira ndamwishure rapidement la dame nuko turazi ko hakira abagabo c'est vrai yuko hari muri twebwe hari abakirije agatwe baciye mu minwe y'intoki aba CNDD-FDD kubera iyo badufata bari kutugira inyama natwe mugabo abantu nibashira ubwoba kandi bitegure ntibate gutera utabateye mugabo amenye yuko nibatitegura bazobarira ko abana abagore abakobwa nkuko byagiye birabahandi projet ziriho ideologie iriho n'ibikoresho biriho na leta itagira gahunda leta yajanye mu manga
ikacimbika imaze gushika mu manga munsi ikagura n'amapere mekanike bakabandanya biyimba umenga ntiturashika aho umuntu adashika kubura igitoro kubura isukari kubura ibintu byose ukabura amafaranga ukabura nica ntikize gushika aho ugenda kwica abandi bantu bari mu gihugu cyabo ari abo bantu nyene bo muri Kongo bagiye kurondera gushika muri za Nord Kivu ubu baje barabakinagiza bagira basubize i Bujumbura so abantu batihagaze ko ntawe uzobatabara nta muzungu azotabara abazungu bari kumwe nabo abazungu urapfa barakumara bakakubwira ngo ntibari bavyumvise ngo barihenze muri bavyita erreur d'appréciation utigwanyeho n'abanyamurenge barigwanaho na M23 yakoze mouvement révolutionnaire kugira igwanye iryoho nyabwoko kandi si niko mvugira abatutsi cyangwa abahutu mvuga yuko abantu babwizwa kuja hamwe bagira iyo esprit révolutionnaire yuko umuntu gukingira umurundi gukingira ubuzima gukingira uburenganzira bw'umuntu uwo ari we wese biriho ibintu batuzanyemo bakadutera ubwoba ku buryo umuntu atakicuboka kuvuga tubireke twe twaragerageje muri société civile avec toutes les critiques les qualités les défauts qu'on avait mugabo abantu nibamenye yuko intambara iri ku mwango itabaye ubizoba hanyuma mugabo bamenye nabo ko bashobora kwikingira kandi traumatisme babateye hamwe bayora abantu bakagenda bagata mu rusizi bagata handi bagahamba bagakerera bamenye yuko badahagurutse bo bizokwama biba donc il faut yuko tuva muri iyo logique coloniale de domination d'écrasement et de génocide iri mu karere d'idéologie d'élimination d'une catégorie de la population tuje nk'abandi ibindi bihugu byabaye kujya M23 bikoze kujya mu Rwanda babikoze tuje muri logique révolutionnaire yo guhaguruka ivuga ati turi bamwe turabarundi turabaho n'abatutsi tugira twubaka igihugu gishobora umuntu ashobora kujya ku ishuri umuntu ashobora kugura igitoro umuntu ashobora kugura itongo ntibari mwibe etc murakoze nkagarukire ngaho Ego merci kagenda hari ico mwari mufise mwongereza ko ego kandi ndashimiye Teddy kuri iyo nyisha atanze vraiment ni inyishu nziza cyane gose je mugabo ndashaka gatonya kwinjira plus en detail kugira peut-être abashaka kuja hamwe nabo batahure neza ico gukora tout d'abord uku turiko turabona ko hariho amasinye y'ibintu bishobora kuba vy'ubwicanyi mu Burundi hariho n'ayandi masinye yerekana yuko revolution nayo ishobora gukunda turafise abasoda bashika 9,000 batanze ibigwanisho baravuga ati twe turitanze kuri M23 benshi muri bo amavideo yarasohotse bafashwe bari mu ma interview bariko baravyivugira n'abantu bafashwe neza kandi n'abantu bariko barabaforme aba revolutionnaire dutegerezwa kwiyaranja tukaja en contact nabo si ukuvuga ngo bigende gute ngaha kuri space no turaba revolutionnaire il faut ko duhaguruka tukiyaranja tukavugana nabo basoda b'abarundi neva yarungitse kandi batakicemera ordre za president n'abantu bashobora gukoreshwa kugira habeho protection militaire kuba bariko baricwa n'izo ntera hamwe nabo bawazarendo n'imbonera kurarizo red tabara cyo ni cambere ica kabiri il faut ko tudenonsa ibintu ababirigi bariko barakora na Tanzania aba bantu n'abantu bariko baraduteranya hagati yacu izi nama aya masinye y'amanama ariko araba awiklo il faut ko tuyadenonsa ibuye riserutse ntiriba rikicisha isuka mugabo tudaseruye iryo buye communauté internationale ntizobibona ntizobibaza murabe muri Congo amarezo sosio ibintu yakoze gushika no kubajoueur hamwe bagira amasinye gushira ku munwa ukuboko n'ibiki pour dénoncer des choses kwisi ubu hariho pouvoir exécutif hariho pouvoir législatif hariho pouvoir judiciaire nkuko hariho na pouvoir médiatique le pouvoir médiatique rero ni yiwacu ni yaba diaspora Diane yayivuze aravuga ati aba revolutionnaire turasinziriye kanguka rero tudenonce ibi bintu tudenonce imipanga yinjiye ikinjira mu makonteneri kandi Tanzania ikavyemera tudenonce izi nama z'ababirigi ziza kubera nga le même gars qui était au Rwanda c'est le même gars qui est au Burundi pourquoi c'est le même gars pourquoi est-ce que c'est à huis clos ibi bintu byose bivugwa mu ba parlementaire basigaye biyidentifia comme des ethnies ugasanga muri liste y'abazokwitoza ngo baba parlementaire hariho colonne yanditsemwe ngo ethnie
kandi tuzi neza yuko etni ari ikintu cazanywe n'amarate abazungu badupimye kugira barabe amazuru asongoye n'ayafyase. Twebwe kera ivyo bintu ntivyari bihari, hari imiryango n'amaclan, nta bindi nivyo tuzi. Donc il faut qu'on dénonce. Turafise abantu bazi kumonta amavideo neza, abantu bashobora gupartager ya monte muyatange bayapartage. Kujya hari akavideo nabonye ka Maison Shalom bavuga ati turacariho, partage n'izindi video abantu muzi kumonta amavideo muyatange tuyatange. Tu dénonce iyi mipanga s'il vous plaît, tu dénonce la présence y'intera hamwe, tu dénonce la présence y'abawazarenda aribo bamayimayi bajya abantu, tu dénonce n'imbonera kura arizo Red Tabara. Ivyo bintu tubivuga uko biri kandi tubivuze uko na communauté internationale n'abarundi twese tuzohaguruka. Il faut éveiller les consciences tugira amahoro. Ego merci. Imbere yuko mpa ijambo undi muntu abapoza ama question, nagira ndabereke ikindi mpejeje reka ndayiba partager muri space le 18 février. Donc